twitize gatoya no majambo kimwe tugiye kuba barubura kigongwe. Bero umuntu ari bandi yabati ubera ubura kigongwe. Turagiye gusiribanga, turagiye guhonyanga uriko ijambo ry'Imana ryatubwiye mu kuvayo, nimukareke umurozikazi ngo agire iki abeho. Haleluya. Nimba yo kwihana abeho, kuko turifuza kazobona Imana. Ariko nimba umutima wiwe wamugoreye gukora ibibi, ntimukareke ngo umurozikazi agire iki abeho. Usome gatoya Imigani 22 shitsi 20 singiye kwisigura ko ubucana umwanya tugiye gufata, umwanya wo gusambura, umwanya wo gusiribanga, umwanya wo gukomvumvura. Imigani 26 turasoma mu izina rya Yesu. Imigani 26 umurongo wa 2 avuga ngo nkuko akanyoni kayerera n'intamba iguruka, niko no muvumo w'ubusa atawo wokora. Amen. Nkuko akanyoni kagerera n'intamba ikaguruka, bavuze ngo niko n'umuvumo w'ubusa atawe wokora. Donc uzoba sans effet ku buzima bwawe. Haleluya. Uzoba sans effet ku buzima bwawe. Uyu munsi tugiye kuranda imivumo yose, amajambo yose yavuzwe, amapacte na mariance yose yabaye, tugiye kuyatuma tacho yokora ku buzima bwawe. Amen. Turihuta mu gitabo cy'Abikolosayi, nkuko mu vyumba sinza kuvyinjiramo ndabisigure, twase umwanya kuvuga byinshi ku bijanye n'ibicaniro. Abikolosayi igice cya 2 ku murongo wa 14 na 15. ihanaguye n'icete gitwagiriza kirimo amabwirizwa cyaduhama, igikura hagati yacu nayo, ikibamba ku musaraba, kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha, ibatetereza mu maso ya bose, ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Amen. Sinumvise amen imeze neza nkuko nenda yiteze. Bavuze ngo ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimo amabwirizwa cyagira iki cyaduhama. Ibi nivyo benshi bariko baragwana navyo, ni vyete birimo amabwirizwa n'uyu munsi bibahama mu ngo zabo, bibahama mu ruvyaro rwabo, bibahama mu vyo bariko barakora, bibahama mu kintu cyose. Ariko birivuze ngo ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimo amabwirizwa. Aya mabwirizwa bariko baravuga na aya mapacte na aya alliance, ni ibintu bakontakte, ni ibintu bagusizemo wowe utarimo. Ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo igikura hagati yacu nayo, ikibamba ku musaraba. Nabwiye ko umusaraba nico gicaniro gikomeye cyane kuruta ibindi bicaniro bindi vyose. Nigituma uyu munsi dufise ino assurance nuko hariho iki gicaniro cyitwa umusaraba. Ariko bisaba ngo wewe uyu munsi umenya neza fonctionnalité y'icyo gicaniro n'icyo usabwa gukora. Bivuga ngo kandi yambuye, iyo hari gicaniro habwirizwa kubaho kwambugwa. Iyi minsi ibiri Satani agiye kwambugwa, abakuroga bagiye kwambugwa, abaguhoma bagiye kwambugwa. Ndakome akugwanye aho mudepuya umwaka ukamusiga cyasha afise,
numva amen ya muri kino kibanza. Muri ino minsi ibiri ntacyo satani agiye gusigana cyo kukugwanisha. Iyi amen irikiranyambeta muri kino kibanza. Iyi amen ikirampezagira muri kino kibanza. Kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha. Ndakunda kino kintu. Imana heze kubadepuya no kubadezama. Hari ikindi kintu isi ikora ikibatetereza. Ndaciye ngo umwasi wabateterwa mu izina rya Yesu. Ibicano tugiye kubaka muri no minsi ibiri bitetereza abasi ba mu izina rya Yesu. Bitetereza abakuru, abaganza, barya abantu bose bakontribuwe mu buzima bwa bwame buri kuburagira masu plus mu izina rya Yesu Kristo. Numva amen y'abana b'Imana. Iyo amen impezagiye. Numva amen y'abana b'Imana. Ibatetereza, I like that. Ibatetereza apana en secret, apana mu miso. Bo ivyo bakoze ku buzima bwa babikoze mu miso. Ariko Imana igiye kubakorera, igiye kugikora mu miso, igiye kubikora publiquement. Mu maso ya bose. Vuga ngo mu maso ya bose. Bivuga cyane uti mu maso ya bose. Bagiye guteterwa mu maso ya bose. Amen imeze neza hano hantu. Ibatetereza mu maso ya bose. Ibasorera. Ibi nivyo tugiye kwasisa muri kino kibanza. Nosema kubatetereza igiye no kugira iki? Kubasorera. Hari umuntu yonyera kinyere bashorera umuntu cyangwa ikintu. Ruvunazi gene bashorera inka cyangwa ikintu. Inga. Jeri ingwa nawe. Dufate uyu ni gitungwa cyangwa sinzi mpera nk'umushorera. Mushorera turangire bashorera. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Harababo ngene bashorera. Harababo ngene bashorera. Ibashorera atanu mavuyemo. Gwera kuwa mbere gushika kuwa nyuma. Igiye kugira kubatondesha umurongo. Umwe wese mwirugu araba mwirugu rya mugenzi wiwe. Ibabizukora muri primaire. Umwe wese arabe mwirugu rya mugenzi wiwe. Ndabona abansi bawe. Imana igiye kubatondeka ku murongo. Abagize bakora cyose ku buzima bwawe. Abubatse ibisano byo kukugwanya. Bagiye gusoregwa atanu mavuyemo. Hallelujah. Hallelujah. Aho sivuga abantu gusa. Ndavuga ngo n'ubukene nabwo Imana yagiye kubusorera. Ndavuga ngo nakagasuzuguro surikirugari agasuzuguro hose kagiye gutembagazwa. Agasuzuguro kagiye gutembagazwa, kagiye gusoregwa. Uburiza murafise kuri za mpapuro ivyagiye bibahama, ivyagiye bibagwanya. Nico gituma nabwiye ntimuvyandike. Hari n'ivyo Imana igiye kubandanya iguhevera, iguhisurira atana kimwe kivuyemwo. Ndavuze ngo biragiye gusoregwa. Imana yagiye kubisorera ibitware mu bugaragwa ahatse abantu aho bibwizwa kuba. Ariko ngo bavuga n'iki kintu sindabirungika mu bugaragwa uyu munsi. Ndavuga ngo binabasubireko. Bivuga ngo yakunda kuvuma bikamusubirako ngo abikenyeze nk'umusantire. Ndabwira mwisi y'imhemu banyumva neza. Umuntu wese yabose ubuzima bwawe, umuntu wese yabose urugo rwawe, umuntu wese yugaje umugisha wawe, umuntu wese yakoze isakora cyose kuvyerekana ubuzima bwawe, ivyo yakoze bimusubireko mu izina rya Yesu. Basarishije mu muryango wawe kumbe nawe urimo. Uburiza nabo baragiye gusara. Bigiye kubasubirako. Bibasubireko. Bavyambare. Babikenyere. Numva amen y'abana Imana muri cyo kibanza. Hallelujah. Hallelujah. Ikigiye kukwereka kurya mu nubwo utari umuzi ari we yabikoze. Ivyahora bikubako niwe bigiye kubako. Nimba wadandaza ugahomba niwe agiye guhomba. Numva amen ya muri cyo kibanza. Kuko
iki gicaniro turiko turubaka hano, iki gicaniro tugiye kubaka mu buzima bwacu ni igicaniro kigiye kutuvugira, ni igicaniro kigiye gusaba imanza ziroranye ku buzima bwacu. Numva amen ya muri kino kibanza. Ni n'igicaniro kigiye kuvuga contre nos ennemis mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Icambere byatwese ngene Imana igiye kubambura, kubadesarma, isakabiri kubatekereza, isagatatse kubasorera bafashwe mpiri kubwiki, kubwuwo musaraba, kubwico gicaniro. Umusaraba muri ico gicaniro Imana yasakifye ko umwana wayo ikunda cyane. Imaze kumusakifya aravuga ngo byose birarangiye. Rijya jambo ngo birarangiye nicerekana ko igikorwa cyari giheze. Iyo basakifye ikintu baragitura gasigara ari umunyota. Umunyota ni igikorwa giheze cikimazi coshejwe. Yesu avuze ngo birarangiye, cyari kimazi geje kuba consume. Haleluya. Haleluya. Turi kumwe. Biriga kivuga kino kintu. Itimanya umwana wa nico tubona babwiye ikimazi ikintu gikomeye. Ejo twatuko turatanga imazi, sivyo? Ejo ikimazi nabwe dutangura gutanga ubwa mbere na mbere ni twebwe. Amen. Ejo nzo bigarukako ikimazi cyambere twiza gutanga ni twebwe, hanyuma tugatanga n'ikintu turi atashe naco dushaka kugicanira kugira ngo came kituvugira. Turi kumwe raba kino kintu kubw'ikimazi Imana yatanze. Ijambo ry'Imana tubwira mu Roma 8:31 ngo nuko ko bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu. Igituma iri mu ruhande rwacu nuko yatanze ikimazi ku gicaniro ari cyo uyu munsi kituvugira. Bisi vuga ngo uwo tugwanya ninde, kuko hari igicaniro n'ikimazi gikomeye kuri ico gicaniro nta numwe tugwanya ngo dushobore. Haleluya. Icya kabiri 32 bacavuga ngo iyitimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izobura ite kutugabirira bingahe vyose murinde muriwe muri ico kimazi kuri ico gicaniro. Haleluya. Haleluya. Narakunda basha muri benyi ivyo tugiye gukora. Difuza ngo ube rubura kigongwe. Umwe tugiye gusenga amaso araza kuguruka. Kumurasha gusanga ugaje ubuzima bwawe. Ibi navyo birabaho. Naye babwiyenga ashobora kuba ari mama wawe cyangwa ari papa wawe. Ashobora kuba ari umuntu wakunda cyane. Kumbe we yagukunda kuko hari umugambi, hari mission. Sinigwara urukundo. Ufite yagukunze cyane bimushoboza kugira ngo mu gihe yasabwe ikimazi ashobore kugutanga kuko nutanga ikimazi udakunda. Kimwacumvise? Ni kugira ngo ushobore gusubira ibindi bintu bindi yotanze. Icyo tugiye gukora birivuze ngo ikuye ihanaguye icete kitwagiriza kirimo amabwirizo kiduhama. Ni cete kitwagiriza na alliance na mapaka ni ya majambo nabwiye bavuga ku bicanira. Ayaraguhama, ayarakwagiriza, ayo aragupusha saho ugiye hose. Niyo ugerageje kugira iryo jambo niryo rihezerekeje ryaparesa ku gicaniro. N'ikintu cyose umva igicaniro kirorganiza no sema abantu n'ibintu. Turi kumwe. Aho ivyo bintu bije inama kugira ngo wame misi yose kurasibisa bya bindi nyene. Haleluya. Bari mavuta ya Elayo.